wumvise rimwe kabiri gatatu ndavuga ati ujya muntu vraiment yakoze hit c'est bien mugabo wewe sindanayumviriza indirimbo haciye amasaha abiri wundi ashizemo iyindi haciye andi masanga wundi ashizemo iyindi bariko barisesagura kandi ibi bidutera ubwoba yuko usanga ukwezi kwa gatandatu atazo tuzoba turiko turazironka kuko ni mitahe kugira umuntu asohora indirimbo audio shiremo clip iki byose bisohokere rimwe ni mitahe aba bose bari basohoye amahiti muri uko kwa kane menshi indirimbo nyinshi mu kwa gatanu ntibazosohora no mu kwa gatandatu ntibazosohora dusubira kuja muri crise bicemera nka bya bindi rero by'umuntu by'abantu beza imirima bakimburira rimwe bamaze kwimburira rimwe bigaca biherera rimwe muri byo bihereye rimwe rero hari ibyo twakonsomye hari n'ibyaboze byabuze ikibirya hanyuma twatumara ikindi gihe tutagira bya bintu tutabifise kubera byareruye n'imiziki izi ndirimbo uzosanga kubera zica zifujanya yarasohoye indirimbo iraba hit muri Buja Flavor iraryoshe kandi cane vraiment ibyo no vyemeza kubera nkabishingira intare kuko arayumvise yes iraryoshe vraiment inkenerere kumenya wewe uri kuraraba ubona abantu bayakiriye gute indirimbo iraryoshe utarayumviriza ne novuga ko afise ikibazo utarayumviriza agende kuyumviriza Coucou les amis, murabizi neza ni Link Arlene Alou comme d'habitude Miss Mafseli gwamenye umsume no maso yinyana nkaba ndi kumwe n'umusesanguzi wanje ariwe J-Doc kubasanzwe batamuzi ni J-Doc kubasanzwe bamuzi nawe ni wa wundi nyene ntigera ahinduka nibaza yuko besha amaze kutumenyera gose na cyane yuko tubanye neza ariko tubanye neza cyane n'imbuga kurusha uko tubanye neza nawe sawa nanje ndavyemeye yes abantu badukurikirana baramaze donc haba kuri Facebook haba kuri WhatsApp kuri YouTube haba kuri Facebook haba kuri YouTube tubanye neza cyane n'imbuga bakomeze kudukurikirana mu kwiyabonesha ibintu byacu bibanaye bashikira byembye ama commentaire tuze turayahabwa kugira ngo araho dukosora tuze turahinyanyura buke tuze turakosora buke ama partage meshi kugira ngo ibiganiro byacu turabisangiza abandi bazo baradufasha n'abandi bazo bararyoherwa n'uburyohe bw'ibiganiro byo muri Alu photography aho kandi sino kwirengagiza iki abifutse amasanamu meza kuri bamwe bagira ama video clip video reka ndabikuvugire nkundira ndabikuvugire ubukoze cyane abantu bifuza amasanamu meza cyane babandi usanga uza kwifotoza ugasanga ifoto barakekeranya yuko yo bitari yiwawe ibyo bintu twarabirenganya wifuza isanamu nziza cyane ifoto ikurema uko usanzwe umeze kaze muri Alu photography abakora amasanamu y'indirimbo nabo ntibotangwa abakora amasanamu y'indirimbo ama clip abantu bagize imisi batwemeza ku mahiti atandukanye izikurikira zose ni muri Alu photography hari abandi twibagiye sinaho urukundo ushobora kuvuga yuko wakoze ubukwe bwiza amasanamu meza utakoranye na Alu photography ikibaho yes twibukanye yuko mu kutwemeza yuko ufise umugeni mwiza ugashaka gukora ibintu byiza urubanza rwiza dekoro nziza ibintu byose biherezwa na iza byiza byose nuko ukorana na Alu photography murahawe ikaze rero muri Alu photography hanyuma komeze gukora ibintu byiza cyane by'amavuta amakota panama meza ikibazo ca mbere rero twagiye wihweje umuziki ndondi uko uhagaze ubu kuko abaririmbyi bariko barakora cyane kandi bishemeye by'ukuri nikihe kintu woshimira canke wonegura kuko just abaririmbyi barakoze cyane muri uko kwezi kwa kane barakoze gose
nikihe kintu woshimira canke wonegura ku muziki ndundi? Ibyo gushima ni byinshi. Ibyo gushima ni byinshi kuko none we nk'ubu unye wagiye ukarima umurima w'ibirayi. Hanyuma ugasarura. Ukimbura muri make. None wimbuye utegeza kwishima. Utegeza gukenguruka. Donc rero ubunye aho tugeze ubu munsi turavye aho tugeze ubu munsi. Indirimbo nyinshi canke bikorwa byinshi byagaragaye muri uku kwezi. Numwimbo w'abarundi bose. Numwimbo w'abarundi bose kubera yuko hari gihe hariho mu kwezi kwa mbere kwa kabiri twariho dusemerera ati none abarimvyi bacu bagiye he ni nka cagihe wateye imbuto hakaba ukiri kurabagara ugirante tarimbura. Ubu rero mu kwa kane bigaragara yuko wari umwanya mwiza wo gusarura wo kwimbura. Donc abarundi twese twariho turimbura amahiti rero y'abaririmbyi benshi bagiye batandukanye. Ikintu ubona ko ari ikintu ciza cyane. Donc twoshima yuko benshi bagarutse muri game uko byari bitandukanye nuko twari tumaze iminsi. Hariho vibe uri kuragaragara mu muziki ndundi muri no misi. Bantu bose bariko baravibinga. N'utuziki turyoshe cyane tw'abarundi. Ikintu ciza cyane. Ariko hambavu y'ivyo byose muri ukwezi kwa kane abarundi mu muziki ndundi twarahombye gose cyane. Donc barakoze gose twasaruye biraryoshe byo kwishima mugabo kurundi ruhande twarahombye. Nuvuga yuko abaririmbyi gituma mvuga ko twahombye. Donc ni ico nonegura. Ico nonegura nuko hageze kwimbura twimburiye rimwe. Urabona itomati zeze? Itomati zeze abantu bose intara nyinshi zitandukanye bejeje ca kivumvu twaratugura ibihumbi 100 kija ku bihumbi bingahe. Hacabaho rero itomati zica zipfa ubusa zica zibora kubera yuko donc byereye rimwe ari byinshi ugaca ubura ibyo ucagura ibyo urya. Donc ibyo wimbuye bica bisumba abakonsomateri ababifungura. Mandarine zeze byerera rimwe mu rimwe byose hanyuma kandi byeruye bibuze bikaburira rimwe. Ico rero nico ntinya kandi naco je canegura. Nk'ubonye imiziki yaso muri industry muri kuno kwezi kwa kane imiziki yasuhise ari myinshi cyane kuko ntibyumvikana ukuntu ushobora kuronka amahiti arenga 10 mu kwezi kumwe. Ni ngorane none ruhombo abaririmbyi bacu kandi je namandiko ndabahanura nabahanuye ati iyo muri ko murasohora abaririmbyi dufise mu Burundi bahitinze turabazi ntibashika 30 nka babiri basi basohorera rimwe. No ntibashika 30. Abo bantu rero kumvikana bavuga ati naha ko basohoye bashize kuri marishe reka tubanze tubihoze ibintu bimere neza hanyuma après 2 semaines après zemo natwe dusohore bigende neza. Mwa bacabazana ibintu by'uburofa byo gupinzanya byo kugirante naka yasohoye twese bagashaba bomorera rimwe. Wowe udandaza impuzu kanaka twanda hamwe ku isoko je nka bomora naka hajya kabomora ibaro naka nako kabomora tukabomora bimwe abakiriya tuba turikora. No mu mwimbu nuko nyene no mu muziki rero nuko indirimbo zasohotse ari nyinshi. Wasanga indirimbo naka yasohoye ntituranayumviriza kuko indirimbo hajya bujya ntuze wumve ngo naka ngo yayumvirije ngo umunsi indirimbo yumvise rimwe ntuburayumva. Donc nk'abantu b'abanyamuziki cy'abantu bakurikirana umuziki wa Burundi cyangwa bari muri industry indirimbo ntuyumviriza rimwe ngo uvuge ati ndayumvise kuko indirimbo uyumvise rimwe ikintu wumva ni musique na melody. Ku inshuro ya kabiri ikintu uza kumva ni lofo ibiri mu ndirimbo. Ku nshuro ya gatatu ikintu uza gufiringa nakanovera k'indirimbo. Uyi indirimbo utarayumva gatatu dushobora kuvuga ati je indirimbo ntayumvirije gatatu sinshobora kwemeza yuko indirimbo iryoshe. Sindashobora kwemeza yuko indirimbo iryoshe. Ijya mbere ndakubwira ati indirimbo vraiment ifise musique imeze neza. Point.
kugira muziki imeze neza ntibisigura ko indirimbo iryoshe. No, kuko mu kabari ndashobora kuyitamba cyane muri bwanda ndashobora kuyitamba kubera muziki irameze neza. Mugabo ibiri indane navyo. Sindana kumanya wo kuvyumviriza. Okay. Ndirimbo yumvise rimwe kabiri gatatu ndavuga ati ujya muntu vraiment yakoze hit. C'est bien. Mugabo wewe sindana yumviriza indirimbo. Haciye amasaha abiri wundi ashizemo iyindi. Haciye andi masanga wundi ashizemo iyindi. Bariko barisesagura. Kandi ibi bidutera ubwoba yuko usanga ukwezi kwa gatandatu atazo tuzoba turiko turazironka. Kuko ni mitahe. Kugira umuntu asohora indirimbo audio shiremo clip iki byose bisohokere rimwe ni mitahe. Abo bose bari basohoye amahiti muri uko kwa kane menshi indirimbo nyinshi mu kwa gatanu ntibazosohora. No mu kwa gatandatu ntibazosohora. Cha dusubira kuja muri crise. Bicemera nka bya bindi rero by'umuntu by'abantu beza imirima bakimburira rimwe bamaze kwimburira rimwe bigaca biherera rimwe muri ivyo bihereye rimwe rero. Hari ibyo twakonsomye hari n'ibyaboze byabuze ikibirya. Hanyuma twatumara ikindi gihe tutagira bya bintu tutabifise kubera byareruye. N'imiziki izi ndirimbo uzosanga kubera zica zifujanya basohoye amahiti menshi uzosanga rero babandi twara dukubita 1 million views 2 million 3 million zohe zica zisangira ko abarundi dukurikirana umuziki ni turi babandi ni babandi nyene erega abafana ba Dramati nibo bafana ba Double J abafana ba Double J nibo bafana ba Satubi abafana ba Satubi nibo bafana ba Moni usikibazo na abafana ba Monia abafana ba Monia nibo bafana ba Ines abo bose kandi nibo bafana ba Mbidata abo bose rero kandi basangiye gusangira za ndirimbo zasohotse zose zisokeri ntibaza kuronka umwanya wo kuzifiringa zose n'ukuzanaliza zose ni hamwe rero baririmbye hagati yabo baca batangura kwidoga ngiye wanje ntiyarabwe ni amajambo amazi misasirikira ivyo rero babitahure kuko muri izo babustinze bamwe ngo babustinze ntibabustinze muri izo zose zasohotse hategezwa kuva mu izipfubusa voilà je ndabisubiyemo ubugingo mutazamurumvikana mukurikirane abaririmbye barasohora ukamengo ntibakurikirana ibiri no muri industry mose aragenda kiyugarana mu kumba kiwa gatumura G-Dog yes burya ngiye kuraba ku ndirimbo nyinshi zasohotse iyi miss aba ex bubaho aba ex yego byaba ex jewe no bimbaza none gashabaririmbye aba ex Monia aba ex je nta mu ex numwe fisi ntuzenya Emelisan aba umu ex nande na Double J X jene ni wasaba gusesangura iby'aba X oya sindagutumye gusesangura ariko ibiganza hejuru huje nta mu X numwe mfise uri si yes ndabinginze muje muri commentaire umuntu ati ko yagendanye na G-Dog canke azi uwo bagendanye na G-Dog aje muri commentaire ati wa muhungu wareka kubesha iryo jambo ryanyeneze bari kwiye dupingira ngahe uwo tuzokundana muri commentaire akaje message dupingira ngahe oya ntaco reka tuvyihoze nari tubandanye ya reka tugende nakabazo ka kabiri abagise muga barababaje ahubwo bubawe ahubwo kuguma babaririmba ahubwo barababaje oya baraca bakunda none bakibakunda basubirane none nibasubirane wowe uraza umuntu agushira mu ndirimbo baba yagukunze yaro gupfiriye impanuro ca ntanga je ndirimbo yo mu excel riri nibasubirane abarundi bakunda kuvuga ngo kace ntihacugwa agatima tima mugabo je ndavuga agatima karate ndiko ndavuga agatima tima ngo exe ngo kuye ukunyo wowe tumira umuntu kuza kurya no kunwa ku buntu ntaguterere ngo nta ntererano yawe nkeneye eregaye hari ingo nyinshi zubatswe n'aba exe navyo nzi ndeke byinjira kazi mu bivuze cyo shatuzanye ubuzi tuzokivuga baguma batise ntaco ndagusubye ka kunwe reka tugende nakabaze ka kabiri ariko nagira kwanza ndakubaze kwanza gatoyi indirimbo ya Dramati warayumvirije za nshuro zitatu oya simbeje vraiment ngeze ku nshuro ya gatandatu umva wararengeje zitatu na deja uramaze kuyumviriza nico kuko niho indirimbo je ndayivugako maze kuyumva neza nkayinono bien yes Dramati yarasohoye indirimbo iraba hit muri Buja Flavor iraryoshe kandi cyane
cane vraiment ivyo no vyemeza kweri nkabishingira intare kuko harayumvise yes iraryoshe vraiment ya inkenerere kumenya wewe uri kuraraba ubona abantu bayakiriye gute indirimbo iraryoshe ya utarayumviriza niwe novuga ko afise ikibazo utarayumviriza agende kuyumviriza hanyuma aze kumpinyuza muri commentaire je ndemeje ati indirimbo iraryoshe musique amajambo arimwo akanovera kayo reka ngereke ko n'amasanamu indirimbo iraryoshe vraiment imeze neza abarundi batandukanye dini faso general donc muri rusange ndiko ndihweza muri rusange ni indirimbo yakunzwe cyane donc urabona yuko bon ndekeje guhagarara kuri YouTube cyangwa kuri ntuzenya kuri kuri commentaire Facebook ivyo je nivyo nyemeza ko indirimbo yakunzwe cyane wanashaka kuko abarundi statistique abarundi bakoresha YouTube ntibaze ngo ni benshi cyane ikirenga ku miliyoni 13 z'abarundi abarimvye bakoresha YouTube ntibaze ngo twovuga ko ari benshi cyane mu ikirenga mugabo indirimbo uraza kubona neza yuko yakunzwe ni watangura kubona n'abarundi bangahe bagafise muri memoire sibyo n'abarundi bangahe bariko barayivuza mu ikariti n'abarundi bangahe bariko barayiririmba aho uri kuraca ntuza kubona ati indirimbo kameme ni indirimbo ikunzwe donc muri rusange urabona yuko indirimbo ikunzwe cyane kandi rero nubwo navuze na YouTube tuyirengagize na YouTube kuri YouTube urabona yuko indirimbo iri kurakundwa gose cyane ariko rero hari inzigo y'abarundi abarundi mana yanje abarundi iterambere je nama ndiko ndavuga abarundi tutagabanije inzigo bizotugora gutera imbere jewe narasemereye tutagabanije inzigo narasemereye bizotugora gutera imbere donc kuko dufise abarundi bamwe si bose kandi dufise abarundi bamwe donc iyo abonye naka ariko arazamuka nce yabonye naka yakoze ikintu ciza akora ibishoboka byose kugira ngo amushire hasi akora ibishoboka byose kugira ngo amucafuze inzigo y'abarundi bamwe batayigabanije erega hari umuntu adashobora gutahura ati jewe uraze ukuntu mparura jewe dramati yasohoye indirimbo igakundwa agatera imbere jewe ntahura yuko naje mba nteye imbere ego sivyo ego ntera imbere gute naka yateye imbere mu muziki ndundi ejo cahijya ejo azotera imbere no hanze y'igihugu ateye imbere hanze y'igihugu sivyo ibintu byo bigakundwa hanze y'igihugu ego azoduza idarapo y'igihugu ego from ahazoba yagiye ego agiye hanze y'igihugu azoduza idarapo y'igihugu adugije idarapo y'igihugu bazovuga ati igihugu citwa Uburundi kirimwo abanyamuziki bameze ukuntu kandi kenshi iyo ariko aja hanze canke iyo imuziki wateye imbere hanze y'igihugu ego abanyamakuru nabatwebwe tujejwe kuvuga ivy'abaririmbye bacu hari igihe nahatarije tuzoba twajanye hari igihe hari umunyamakuru kanaka wundi bazoba bajanye hanze kugira ngo aze gushikiriza amakuru y'umuririmbyi wacu nk'uwari kuri tele yabikurikiranira hagufi ibyo azobavuze kandi nanje nzovyakira ndabikurikirane kungurukana bumenyi kubera dufise umunyamakuru ariko arabikurikirana hariya hanyuma tubimenyesha abandi nuko industry wacu zo biriko iratera imbere ejo yituma murimvye kanaka ariko ratera imbere je ndaryoherwa wewe utaryoherwa gwaya amacinya mu nda canke mu mutima ivyo ntibindaba mugabo je ndavuga ati inzigo y'abarundi bayihagarike ego prem arasohoye indirimbo haciye amasaha 2 kwaza ubona umuntu arasimbiye kuri Facebook no uwa mbere arasimbiye kuri Facebook agaca afata ya ndirimbo yiwe yose akayitereka kuri Facebook ico kintu nagira ndacihanitse uramuhombeje mwami erega n'amapaje
amapaje uramuhombeje n'amapaje vraiment ntacu uri kuramufasha muri uwo mwanya bashi ivyo bintu birahombesha umustar sirto Uravyumva. ntaco azoba ari karakora uravyumva aba yadepanshije wewe ugafata inguvu zawe zose yego vraiment akigashira kuri YouTube ubwo nyene ugaca ugenda ugateresharije ugaca ukubita kuri page yawe ukubise kuri page yawe ntaho bidahagije ugaca ugira partage ibaze vraiment mu nka 90 mu magroupe yose kuri WhatsApp no kuri Facebook ku ma media yose ukoresha bashi ndabinginze uyu mitima mibi ni bwoko babihebe vraiment rero Ivyo byose uruvugo basi ntaco rutwaye ko bavuze ngo yaraboostinze yaragize ikifite ntaco Niho nagira nshiki. guterura indirimbo y'umuntu vraiment mukayishira ku bupaje bw'iwanyu bwo kuri Facebook nukuri tuzosaba ubwo bupaje babwugara niho nagira nshiki nukuri je sinabitahura umuntu katabasa gapande hama basi abona ati ya ndirimbo iraryoshe bamenyesha abantu bamaze kumukurikirana hanyuma nujya sohoye mwene bamutuma abantu bashavura ujya sohoye umuziki yashizemo imitahe nawe yunguke kuko abakeneye kunguka kuri YouTube akunguka no kuri ivyo no ku makonsera azokora canke iki ivyo byose biri mu bimunyungu nkaho rero ivyo bidahagije umuntu yashize kuri Facebook indirimbo ya naka yose urumva nkaho rero ivyo bidahagije agaca agenda kaza ubona umuntu araje nza mbona umuntu araje commentaire spécial kaza agaposta ngo dramati ngo yapostinze ngo indirimbo ngo nyuma y'amasaha 2 ngo yari kwije ngo 12k kuri YouTube ngo kandi nyuma y'amasaha 2 nyene ngo yari ifise ngo dika ngo kuri YouTube ngo dramati ngo ariko aradufakinga ngo ariko araboostinga ngo none birabaraba urumva ibintu nk'ivyo kwaza umva jewe ncanda kwibaza nkawe wa munyamakuru sawa nyama naba fake na sindana batahora n'izina ndabaha oya nta nabo tuzi harimo nabo tutazi abanyeshari nyene umuntu ataraba kwaza ubona wewe nkaca ndakubaza ati none wewe yego ya boostinze reka dufate basi ko ya boostinze bigutwaye iki bikujyahe wewe eske sivyi wewe ibaze bikujyahe indirimbo yiwe hari umutaye none karashize ingani abarundi tugire ritme yuko indirimbo ndayiposte kuri YouTube izohora ikwiza yenka mu munsi donc wakwije ibihumbi 50 hamagazo bafite abafana wakwije ibihumbi 50 ku munsi umwe wowe wese yaboostinze hariho ibintu je nahora mbona kera nahora numva kera umuntu yagiye kwirangurira utuntu twiwe tukunguka eja kunguka higeja kunguka ashatangura kuvuga ngo ujya kuzimu ngo akorana n'ibisigo dramati ni wirambire leki Inzigo muri wirambire sivyo abanyenzigo nabo shauri yenu yes naho kandi bitarahera kwazona uwundi araje agize kabutire ngo amasanamu yagize ngo yakuye ngo mu ndirimbo ngo yahanaka ngo yo mu Bufaransa ngo uzi nguvu yakoresheje basi kugira ngo abonaho ka innovation ko bandi bagakoze akabona nawe ko ryoha muri ndirimbo yiwe akabona bijanye na hit agomba sohore none wewe muntu umwe ko wakabonye ko hari hundi yari yagakoze agaforumire nkako mu makungu nari twe twari twarakabonye impamvu yo kuza kubitubwira twe bitwungura iki ntabyo tuba twagusabye twe turiko twirabira indirimbo turiko turaba n'ukuntu iryoshe n'ukuntu imeze iki ikoze neza wowe none ibyo bitubwira bitungura iki leki Inzigo leki shari ibintu by'uko umuntu aduga nawe ufata ikirengo umanura undi izamukira ufata ikirengo kwega ukorora uragowe baje ntajera umuzobona n'akazi kawe bareki Inzigo je rero ngomba kubahanura abantu bose bakurikirana ibintu byo muri industry y'u Burundi bareki Inzigo yego bareki Inzigo kuko dufise cyangwa mufise Inzigo nk'iyo ntituzotera intambwe nta na gato kandi intambwe abanyamuziki bateye ni intambwe kuri twese ni intambwe ku barundi bose ni intambwe muri industry y'u Burundi y'umuziki je ndihereje urakoze cyane abantu bagwaye amacinya mu nda y'Inzigo bagabanya bibaye ngo tuze dusabe bahitane hanyuma dushaka gusigarana n'abantu bazima twofuma dusigarana nabake beza yes hako dusigarana n'abantu b'Inzigo gusa ntabo dukeneye so ya link Arlene à le
comme d'habitude Miss Mafsari gwamenye umusumeno maso y'inyana nari kumwe na Bye. G-Doc. Bye. Ciao. Bye.